Apotre Mbayahaga. Ati mwiro mwake karibu kuri channel Dieudonné ND. Kazina maitwa nishimire Dieudonné ngo ati uri mushasha ntibagire kugira like, subscribe, comment. Tari mushasha naho ntibagire kugira portage. Ati rungikira mugenzi wawe kugira nawe nyine ashobora kumenya ukuri. Ati ukuri aho ukuri kubera nta handi naha nyene. Yo jewe bunya ndakunda ukuri cyane kandi ndakubonye ati ndanezerwa. Ndakubonye cyane ari ibintu ushobora kuvuga ko ngo ati ni ngombwa nabivugeko. Burya ndariko ndanywa amazi ndiko ndaraba umukubito na African TV aho Mbayahaga yaciye kw'ivyo bibuga ino munsi avuga ku bintu bikomeye cyane, ku bintu je ntazi maze benshi usanga batazi, mugano ugasanga ni ibintu vyungura umuntu ubwenge. Ego ngo turi umuntu ugira ubushakashatsi umviriza bikumarira akamaro aho ugomba kumenya. Burya ngo hari abantu ukwiye kuzuraho umwanya. Wa mbere ni icubahiro Evariste Ndayishimiye, wa kabiri mu bantu je ndumviriza cyane hari abandi mugano wa kabiri je ndovuga ko ari Mbayahaga. Abantu nkurikirana kubera hari ibintu bavuga ugasanga ugiye nawe uratahura, ugiye urashira ibintu ku murongo, ugiye uramenya, ugiye urunguka, ugiye urumva ngo ati ukuri aho kuri. Rero hari video ibiganiro bibiri no munsi byaciye kw'izo mbuga zibiri. Urashobora kugenda kuraba full video yose hari usanga wayibonye. Mugani hariho akantu jewe ndaravye nagomba ko twovuga ko mu minsi irenganye ndarigeze guposta aka video kanye n'icubahiro ari mu murima nabasimbisko nuko hanyuma mvuga ngo ati ikintu jewe nkundiranye n'icubahiro cyambere ngo ati n'umuntu yisanzura kandi n'umuntu ngo ati ari hafi y'abajene. Ubu naho hari ikindi ca kabiri je ndavuze ngo ati ni vyinshi mugane ikindi niki hinge nkira aka video Mbayahaga hanyuma cyo tukiyagako. Imodoka yiwawe yanyoye mu Rwanda. Oya. None yanyoye ntiyanyoye ngaha Muri station neza cyane. Bakavuga yuko ngo bateye imbere kuturusha ari bihangange. Reka ndakubwira u Rwanda rukimaze uko rumeze uyu munsi. Ivyo bubatse byose bavyubakiye kuri bomba Rotterdam. Kuko Burundi cyo bwabasumbije ndakikubwira. Uburundi aho gutangura kubaka amabarabara washaka no kubaka ibiraro no kubaka ibizu birebire babanje kubaka imitima y'abantu. Uno munsi Burundi cyatuma abarundi baryana basubiranamwo. Dushimire President Ndayishimiye yakimenye kare agikuraho. Yari amacakubiri y'amoko, yari amacakubiri y'amadini, yari amacakubiri y'imigambi. Ubu abantu bose bazi yuko umuryango bahuriramwo ari Burundi bumwe. Niwo mugambwe mukuru, nibwo bwoko bukuru, nico kintu ca mbere cyo no munsi nico cyatuma yashoboye kubaka amahoro n'umutekano igihugu cyose cy'u Burundi gatekana. Okay, burya rero ngo ati uri kuraraba iterambere ry'u Burundi benshi barakunda kurigereranya ngo ati ni ry'u Rwanda. Ego birasanzwe turabantu tubona biriya tukabona biriya tukavuga ati burya ngo hariho itandukaniro. Mugani ngo ati ico kintu avuze Mbayahaga ngo ati ni ikintu gikomeye cyane. Burya jewe ndakunda kuraba ivyo mfise cyane ndakunda kuraba Burundi. Sindabugereranya n'ibindi bihugu. Hari video ndigeze kugira kera mvuga hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ngo ati burya nturinda kugereranya ngo ati umubanyi wawe ariko aragira ngo oya ahubwo urashobora kumunguka ku bwenge ukamenya ngene nawe wifata ukamenya ngene ushobora kugenda. Mugani ngo ati ntiwigereranye nawe ntukora ivyo akora. Ntuca haciye kubera aho usanga ari inzira yiwe nawe uri kurakwirikirana ugasanga uguye mu manga kandi utari kuyigwamo. Urumva ngo ati ni ibintu bitahuritse. Rero ngo ati nyene icubahiro ngo ati ibintu yakoze ni ibintu bikomeye bishimishije maze ngo ati yubakiye kuvyo abandi abahise bagoma nabo nyene ko bokora. Yaba ari Rwagasore, Ndadaye maze ngo ati n'abandi benshi je ntashobora kumenya. Urumva ngo ati ni ibintu vyiza bishimishije nkuru nziza. Urumva ngo ati ni ibintu vyiza bishimishije cyane. Rero Mbayahaga ngo ati umuntu je ndifuza yuko abantu benshi cyane nkaba Chimamanda nawe nyene yagize aka video avuga ati ngo n'umuntu yubaha n'umuntu akunda
ngo kubera ngo ivyo avuga ngene ari umuntu nawe nyene ngo ati nikone yoba ameze aho yarihenze ko burya abantu babiri batandukanye kubera ivyo avuga Mbayahaga aho ivyazi Mbayahaga sivyo Chimamande yavuga kandi sivyo Chimamande agira yobazi wera afise inzira yiwe nkuko u Rwanda rufise inzira yiwe n'u Burundi ufise inzira yabwo ngo ati n'ibintu vyiza n'ibintu bikomeye kandi ibintu tugwiye guha agaciro nk'abarundi kumenya yuko turi mu rugendo rwacu nkuko mu buzima kenshi na kenshi ari wewe wiraba nturamugenza wawe ivyo ariko arakora kubera aho usanga utabishoboye nturamugenza wawe ariko araja kubera aho usanga atari yone ugomba kuja rero kenshi na kenshi ngo tukurikira ivyo wewe umutima wawe ushaka iyo ugomba kugera hanyuma ukabandanya n'urugendo rwawe ego ngo ati n'ibintu vyiza rero ako video ako clip clipinze kugira ngo ati ndagasangize namwe ego ngo ati burya Mbayahaga yubahwe harona kandi rero ka video na clipinze ariko aravuga ku bintu bijanye n'ibiriko biraba mu karere ka Congo u Rwanda uko nuko abanyamurenge uko nuko je ibintu by'abanyamurenge ntavyo ndabamenya vyinshi cyo gituma ntabivuga ko nivyo muri Congo ntavyo ndabamenya cyo gituma ntabivuga ko je byo mvuga ko n'ibintu ushobora gutahura ushobora kumenya ngo ati ukuri aho kuri maze ngo ati n'ibindi umuntu usanga ngira tovuga ko kubera ngira ntaragera aho avuga ko ivyo bintu kubera bunya ngo ati ibintu byose bifise ngo umwanya wavyo hari ikintu uzomenya muga ntukivuge ko kubera uwo mwanya waco nturagera ni kuba Mbayahaga ariko aravuga ko ibintu bijanye na politiki uko nuko si kuvuga ngo ati ngo ntavyo yarazi aho ngo guhera ngo kera ntavyo yahora avuga urumva byose ngo ati bifise umwanya wavyo rero ico kintu ngo ati abanyarwanda benshi barakimwankira kubera ariko arashira ukuri aho kuri hanyuma nabo bakabura ingene boshobora kumwishura ingene bomanuva kumucenga uko nuko gasanga ngira bariko baravuga ibitutsi uko nuko arona akajambo yavuze ngo ati kugira ngo umuntu agutuka aba yabuze ico yokwishura aba yamenye yuko ukuri wagushize ahabona mugane kugira kwishure biragorana nico gituma ngo catangura kugutuka rero naka clip Nikone yahaye ngo ati cyane ku bantu ngira bavuga ko nk'abanyamurenge uko nuko ingenda gakine hanyuma ukumvirize gutukana ni vyiza mu gihe utagira indero biba bikubereye sivyo hariho abantu usanga ari abagore bakuze bafise abana bafise abakwe n'abakazana baje ku maradiyo n'amateleviziyo bakabasuka nimba n'utuntu babaha canke ati biki n'ibiki ngo nibagende batukana je nagira ndababwiye n'ukuri nibaza tubeshuzanye niyo kwibwira ko uzotuka Mbayahaga utamweretse ahantu yabeshe ukibaza yuko azoca ahora nibagende bakompoza ibitutsi vyinshi je nagomba maze abanyamurenge no munsi ejo nabonye hari abagore badutse ubu batanguye kuvuga ese abagabo b'abanyamurenge ko nahora mbona umenga n'abagabo bijunje n'ijambo mu ngo zabo abagabo baheze kweri habuze abagabo baza ngo tuvugane mu bantu byo kabagore abagore b'abanyamurenge tuzi ko ari abapfasoni bubaha kuva kera baba yaberuze kuva ryari abantu bisubire ataye umuco n'akaranga kuko umuco n'ukuri ntakubesha nimba hari abantu twahora twubaha mu minsi iheze abanyamurenge bakundana bari hamwe bazanye mu miryango yabo mugabo nabo nimba baronse nabo iterambere bakabona ko batobura inshinyaguza n'aberuzi muri bo bagende basubire barabane mu maso n'ahandi hoho ikizoba kiza nuko bamenye umwanzi ko ari muri bo bagasubira bakiyunga bakaja hamwe kubahenda ngo mvuga naho ari wakumereye nabi kandi bakugirira neza bareke kubagwiriza abasi kuko muri ico gihe baba bariko babagwiriza abasi abantu bagenda n'ubwenge Isidore Pastor Apotre ndabicuranyije cyane Apotre Mbayahaga
urumva ngo ati nico gituma je ndaba ndavuze ngo umuntu wese aravye akurikira mu bihe turimo kubera nibihe usanga vyuzuyemo ama information ubumenyi bwinshi mugani ngo turi kurumviriza ibyaha uri kurakurikira ibyaha uriko uragomba kwiga aho gusahura ubwenge hehe burya ngo ati n'umuntu akubesha kenshi na kenshi ntakugurira ngo ati winjire ngo muyage ntibishoboka ahubwo araguhunga kandi ntashobora kukwereka yuko nawe yoba ari mu mafuti rero kuba ashobora kwemerera umuntu aho gushobora kugomba ibiyago urumva agomba ukuri kuje ku mugaragaro hanyuma ibintu bigende neza nico kintu ngo ati nico uzomenyera ko ku muntu avuga ukuri naho yoba yihenze aho yabeshe aho ntashobora kubesha yihenze umukosoye arakosorwa ati ni ibintu bikomeye ego kavideo sindakagira karekare wagakunze ukagira like utagakunze naho witege byinshi bishasha imbere ego ntibagire kugira subscribe urungikire mugenzi wawe kugira nawe nyene ashobora kumenya ukuri ati ukuri aho kuri kubera nta handi naha nyene tuzosubira kubonana twabonana peace